Reka itekano umunezero ndangere subire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nawe yanyu imbonesha kure imwe rudende ibagezaho byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru mbabwiriza cyane biri kuvugwa mu makuru natandukanye ni wacu i Burundi ndetse nkanababwiriza ibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi aho nkubwiriza ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza n'ibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi nkubwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uburundi, Uganda, Afrika muri rusange ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane byo mu mahungu ya kure na cyane mu bihugu by'ibiyaga binini. Reka nakengurukire wahajeje gufyonda sabone wamanutse ukajambo k'umutuku kanitse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo ariko kandi ngira ngo ndasabe nawe utareza gufyonda sabone ko gufyonda sabone wamanuka ukajambo k'umutuku kanitse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza udusangiza n'ubutekerezo nako kandi wibuka kuba warakanze ukazogeraho hasi kugira ngo ugirabona amakuru yacu gihe ngawe ngukoro nyene mukomeze mu fyonde sabone kugira ngo tujye turabaca kubana umunota kuntu ko dushizeho inkuru zacu mu ngingo nkuru amakuru yanje agiye kwibandaho ndakubwiriza biri kuvugwa ini wacu i Burundi ndetse nyawukino muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkubwiriza biri kuvugwa ku rubuga rw'intambara cyane nyene nakubwije kurabizi neza ko intambara yo guhuza umutwe witwaje ibigwanisho na M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ni byinshi cyane rero biriko biraba kandi biteye ubwoba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo M23 nyuma yo gufata Rubaya hagaragaye umubare w'abarundi benshi cyane batagira umubare ndetse batagira ingano hamwe n'imbonera kure z'u Burundi bikaba biri kuvugwa yuko bahatikiriye impunzi zishi zitandukanye ziri mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo z'abarundi zikaba zakaburiye ubuzima ari benshi cyane ndetse nanone n'imbonera kure zagiye gufasha Perezida Tshisekedi zajyanywe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazira neva nazo zikaba zahaburiye ubuzima abasirikare benshi b'u Burundi bariko barahapfira biteye ubwoba nguko rero ubwo nyene gwifatwa rya Rubaya rikaba ryasize ipfu z'abantu benshi batagira ingano turagaruka kandi ndi nanone tubabwirize yuko nyuma yo gufata Rubaya none umuyobozi w'inyeshyamba za M23 akaba atangaje icyatumye bafata Rubaya ngokoro turaza kubigarukaho mw'idonido y'amakuru twabateguriye tongera kandi mbabwirize yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bidasanzwe bikaba byavuzwe na Jacques Bizimana ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanone Burundi abakoze barataka ko bahimbaje umunsi mukuru wabo atagahembo baronka David ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 7 cyangwa se ni mugoroba ariko na chat mudafasta iminota ya 10 cyangwa 15 gusa wumvirize vyinshi amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya gatoya cyane kuri mukono nje uba uri kumviriza Bunyoni umugenzi uhabikaze ukaze mw'idonido y'amakuru nyene naguteguriye mbere ko nkubwiriza ibiri kuvugwa ku ifata rya Rubaya ndetse nkakubiriza n'abasirikare benshi bahatikiriye b'abarundi ndetse n'abaturage b'impunzi z'abarundi reka mbanze nkubwirize yuko abakozi bataka ko bahimbaje umunsi mukuru wabo atagahembo baronka mu gihugu cy'u Burundi abakozi barataka ko bahimbaje umunsi mukuru wabo atagahembo baronka mu gihe uno munsi wa gatatu igenekerezo ya mbere twatanu 2024 ari umunsi mpuzamakungu hariwe abakozi ku isi yose abakozi ba leta y'u Burundi bavuga ko uwo munsi mukuru wabagenewe ugeze hari mu bukene budasanzwe abakozi ba leta nka bose itarike ya mbere twatanu 2024 yabageneye igeze batarahembwa agashahara ko kwezi kugira ngo bashobore guhimbaza uwo munsi mukuru banezerewe mwomenya ko hari n'abakozi bo mu bisata bimwe na bimwe vya leta bamaze amezi arenga 10 badahembwa agashahara ku kwezi baremewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi aha twotanga akarorero nk'abakozi bakorera mu gisata kigejwe gutuza no kugwanya ibiturire mu Burundi Brigade Speciale Anticorruption baheruka guhabwa umushahara
w'ukwezi kwa gatandatu 2023 ubu gushika iyi tariki ya 2024 batarasubira kubona agashahara k'ukwezi bari bagenewe. Akandi karorero n'akabigisha bashasha bahawe akazi na leta kuva mu kwezi kwa kenda 2023 nabo gushika iyi tariki ya 2024 batarahembwa n'ukwezi na kumwe. Eka abakozi nka bose baridogera leta ko n'uturusho bari bagenewe n'amategeko badutwawe twose atani inama leta irinze kubahisha kugira ngo bashobore kumenya ibigiye kubatako. Ngayo nguko rero niko byinshi biriko biragenda iwacu Burundi ku bakozi bino i Burundi. Abakozi ba leta bo mu bisata bitandukanye baramenyesha ko bobo ubu ivyo vy'iminsi mikuru basa n'abavyibagiwe burundu kuko umukoresha wa leta y'u Burundi yabibagiye. Eka bavuga batahubwo twibera mu bukene bikabije nta nico tugifise tuvuga twarumiwe. Ngayo gukorero nyene ibiri kuvugwa ino iwacu i Burundi. Ni mu gihe kandi M23 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma yo gufata Rubaya bariko baridoga bikomeye bigaruriye agace ka Rubaya bakavuga ko gafise amabuye y'agaciro akomeye cyane. Ivyo biri kubera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uburongoye umutwe witwaje ibigwanisho mu 2023 zirwanya leta ya Tshisekedi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Bertrand Bisimwa wa M23 yavuze impamvu yabateye gufata agace ka Rubaya gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Avuga ko vyakomotse ku bushotoranyi bw'ingabo za Kinshasa FARDC nabo bafatanije kuyobora. Ibi kandi nibikubiye mu rwandiko uyu muyobozi mu 2023 Bertrand Bisimwa yashize hanze akoresheje itarwahoze rwitwa wa gatanu igenekerezo ya mbere 2024 yasiguye kandi ko kuba ingabo ziwe zarigaruriye kariya gace kabitseho ubutunzi bukomeye bw'amabuye y'agaciro bitavuze ko uyu mutwe ushaka ari amabuye ko ahubwo vyakomotse mu kuba igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyarakomeje gusotora ibindiro vya M23. Muri izi nyandiko kandi z'uyu muyobozi zivuga ko M23 yari yageze igihe isaba imitwe itwaje ibigwanisho yose irimo nka FDLR Wazalendo n'ingabo z'u Burundi guhagarika ibikorwa vyo kubangamira abaturage bo muri ivyo bice vya Rubaya, aho yanashinjije gukora ibikorwa vyinshi bibangamira umutekano w'abene gihugu. Yanaboyeneho kandi avuga ko ihuriro ry'ingabo za Kongo zari zigeze n'igihe zica abaturage. Ibi bikaba birimo no ko abaturage bari mu kaga gakomeye cyane kuri iryo huriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Izi nyandiko za Bertrand Bisimwa zikomeza zivuga ko abasirikare be ejo kuwa kabiri igenekerezo rya 30 na mukizo 2024 bazindutse bagabwaho ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa muri Karuba, Mushaki na Kagungu, maze nabo bahagurukira kwirwanaho. Ubwo birwanagaho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryari ryaragavyeho ibitero byarangiye rihunze, abandi nabo bahitamo kwagura ubutaka bityo bagera na Rubaya. Inyandiko z'uyu muyobozi wa M23 zanavuga kandi ko uyu mutwe wa M23 usaba abasanzwe bakora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro ko bagomba gukomeza ibikorwa vyabo ngo kuko ivyo gucukura amabuye bitari mu ntego za M23, ariko agasaba ko abacukura bagomba kwitandukanya n'imitwe itwaje ibigwanisho ndetse kandi bakaba bagomba kuba badakorana n'igisirikare icyo ari cyo cyose cyabangamira umutekano w'abaturage baturiye ivyo bice vya Rubaya. Nguko rero nyine biri kubera hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene, abarundi benshi bakaba bahatikiriye inyuma yuko Perezida Neva yemereye Tshisekedi ko bagomba gufatanya ndetse akamuha abasirikare benshi cyane kugira ngo babashe
guhasha umutwe twaje ibigwanisho M23 biri kuvugwa yuko abasirikare amajana n'amajana ibihumbi n'ibihumbi baba babaje kuhaburira ubuzima. Ntabwo vyakoze ku basirikare nyene, imbonera kure z'u Burundi zikaba zamaze kwatikirira, ndetse abaturage ubundi bakaba bariko baratabaza cyane, aho batabaza bavuga bati ese igihugu cyacu kigiye mu kaga cyo zatabagwa nabandi ko ingabo ziwacu zose ziriko zirashirira muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku butaka butari ubwabo. N'ibyinshi cyane nyine biriko biragenda bibaho, dore ko hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo intambara ihari yabaye akarorero. Abaturage barakomeza basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yatangura gakura ingabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho ziriko zirahatikirira ndetse bagataha mu gihugu. Gusa nyine Evariste Ndayishimiye we aho kuzikurayo iwewe, ikintu abakorera no kuvuga ngo ucitse cyangwa se akava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo akagaruka mu gihugu cy'u Burundi kandi yagiye gucungera umutekano muri ico gihugu, nta kindi yakorerwa uretse kujanwa mu nkiko cyangwa se akicwa. Ngaho rero nyine biriko biraba kwimbonera kure z'igihugu cyacu c'u Burundi. Nubwo nyine ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ni nyuma yuko nanone hari abasirikare bari barungitswe igoma b'abarundi ndetse n'abandi bari barungitswe irubaya, ndetse n'abandi bari baragiye kwifatanya n'indi mitwe ya wazarendo kugira ngo babashe guhasha uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Aba bose bakaba bamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba za M23, hakaba harimo abasirikare benshi cyane bamaze gufata ugwate. Bikaba biri kuvugwa yuko nyine boba bariko barakorera umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ku gahato, dore ko M23 nyene yabamanikishije amaboko bakamanika ku nguvu. Ni byinshi cyane biriko birabera nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ariko nyene ni mu gihe Neva afitanye umugambi na Tshisekedi ngo kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo intego yabo ari ukugira ngo nyene bashyire imbaraga z'ibisikare vyabo hamwe maze bazabashe gutera igihugu cy'u Rwanda. Hari n'andi makuru adushikiye kandi ariko vuga yuko nanone impamvu Neva yo bari gushaka gukorana na Tshisekedi nuko ubukungu bwiwe mu gihugu ciwe bwoba buri mu kaga, akaba agira ngo abone uko Tshisekedi yozobasha gusa nk'umuha ku mafaranga cyane cyane ku madorari, uko mu gihugu cye ikibazo c'ibitoro ari ikibazo gikomeye cyane. Biriko birabaro kandi birateye ubwoba ndetse birateye inkeki n'agahinda, impungenge n'isishiye. Nubwo bimeze gutya ariko nanone impunzi z'abarundi no mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nazo zikomeje kuhaburira ubuzima, abandi barafa, abandi baragira ibibazo bitandukanye, ndetse uburenganzira bwabo ntabwo buriko burubahirizwa. Hari nk'abampunzi baturi hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bakaba bari kuvuga ko Imana ibafashije cyangwa se bagasaba iriya miryango mpuzamakungu ijejwe impunzi ko yabasha kureba aho ibahindura, kuko nubwo bahungiye mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nabo batahabwa agaciro cyane, ndetse akaba asaba yuko bo kwimurirwa mu bindi bice bakajya kugira ivyo bakora cyangwa se bakabajyana mu bindi bice hatarimo intambara. Abandi bakavuga ko binabaye ngombwa babasohora igihugu. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'akarorero gakomeye cyane. Inyuma yuko abasirikare bari baratashi bavuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bakagaruka iwacu i Burundi, bashyizwe muri gereza, abandi bakicwa. Biri kuvugwa yuko nyine bose baba baragize bwo gutaba bagahitamo kurwana intambara z'urudaca, ndetse abandi bakavuga ko ngo bozahitamo kwiyunga ku mutwe twaje ibigwanisho kugira ngo bahabonere ubuhungiro. Ubu rero umutwe twaje ibigwanisho mu 2023 umaze kwigarurira rubaya mu gace gakungahaye ku butunzi bw'amabuye y'agaciro, bikaba vyabaye akaroro, dore ko uyu mutwe twaje ibigwanisho mu 2023 uriko uridoga cyane, uvuga yuko nubwo wigaruriye aka gace uyo utari kureba ku butunzi ahubwo uri kureba ku mutekano w'igihugu cabo. Uyu mutwe ukaba usaba abantu bose bazanye abasirikare muri iki gihugu cyane cyane biturutse mu bihugu vyo hanze, baturutse mu bihugu vyo hanze nko mu gihugu cy'u Burundi, muri Kenya ndetse muri Aziya, n'abandi baturutse muri South Africa nka SADC
Sadeke ko bosubira iwabo maguru masha ko nibo dusubirayo bazabasha kubarimbura cyangwa se ko batazigera babona imbaraga zo guhasha uyu mutwe twaje ibigwanisho wa M23. Ibi byose rero biriko biraba biri kuba mu gihe Tshisekedi ashinza igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe twaje ibigwanisho wa M23, ariko ibintu u Rwanda rumaze igihe ruhakana, ahubwo u Rwanda rukavuga ko kugira ngo ikibazo ca Tshisekedi na leta yiwe n'ikibazo cy'umutekano mu gihugu ciwe gikemuka ari kugira ngo bogane, ari uko bogana inzira y'ibiganiro. Akavuga ko Perezida Paul Kagame mu Rwanda wakavuga ko atabundi buryo yabona iyi ntambara yakemuka uretse inzira y'ibiganiro. Ko vyifashe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nubwo bimeze gutya ariko Neva nawe yahise akora ko ako kanya ahitamo gufunga imipaka y'u Rwanda. Ubu ngubu imipaka y'u Rwanda irafunze, akaba agira ngo anoze umugambi ukomeye cyane we na Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Gukora nyene ibiriko biraba hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo vyamaze kuba akarorero. Bakaba ariko barasaba amahanga ndetse n'imiryango ijejwe umutekano yabibumbye ko yotabara abaturage muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'abaturage baturuka mu bindi bihugu, dore ko bariko bose barahatikirira, abandi bariko barahaburira ubuzima. Barasaba kandi amafashanyo, dore ko abantu benshi bariko barakurwa mu vyabo kubera intambara. Bakaba bariko barasaba leta zigiye zitandukanye z'ibihugu ndetse n'iz'ibihugu mpuzamakungu ko zobarungikira ivyo kurya, ivyo kwambara, ndetse bamwe bavuye mu mashuri yabo, abandi inzara iriko birabica, abandi barimo barahunga bava mu duce dutandukanye baja mu tundi. Nk'uko rero nyene nawe uriko uratwumviriza, ese bona intambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yozokemuka gute? Manuka mutubwirize muri comment. Reka ndakengurukire wowe utarahwemye kutwumviriza kandi udahwema guhora uduteza amatwi, kandi ndaguha ikaze mu yandi makuru ataha. Ikambi ndasubikiye ahangaha, amakuru yacu nakagaruka kuri mikoro nje uriko urumviriza. Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.